reka rero ndababwire mu kirundo igiti buti kirya nyene twese tuzi kiva mwimbaho kikavamwe n'inkwi carasubiye kirazuka kirahagarara bwuma inyuma y'umwaka wose cari kiryamye hasi mwene cyo yavuze ngo yaramaze no kuraho igipande kimwe agisetura mwimbaho erega rero sivyo gusa umukuru w'umutumba we yavuze ngo uwo munsi nyene ico giti kizubuka ngo n'amazi yaciye akama kuwo mutumba bimwe birahaguruka ibindi navyo bikagwa nuko murakoze kuntera iteka ryo kugira ico nshikirije maze kumva iyi nkuru nkasubira nkayisoma inshuro zibiri ndaba ko ntihenze sanze ataco norenzako kuko n'ubu sindatahura ngejejaho ibihereye ngaha erega uwo si jewe ubu ni Zabloni abivuze undi nawe yagize ati ibitangaza birabaho none jewe sinamaze indwi zibiri ndyamye ku bitaro none ubu simpagaze kandi ndagenda n'amaguru yanje Jeff nawe yagize ati uyu n'umuhungu bari bazirikiye inzira buhoma nzira ngufi igera harehare ruzira kuzimira imwe izana ingaragu za rurema muhoro uzira amahwa gufa ritavunika kwari dahanda yahuye n'umuhanuzi amukuramo ivyo bari bazirikiyemwo ngo azorinde asunuka adasubiriye kuduza ibendera no gushinga icumu mu mashinga mama Kirundi we ni cakasa mutwe Jamari nawe yagize ati nta gitangaje kirimo nayo mazi gucika birumvikana iyo wiriwe utanyoye amazi wumva waka turareka ico giti kimaze umwaka carumye kirambaraye cari kinyotewe hama uwuzi wese ko yakuye ko urubaho canke urukwi rwo gucana hasiye bwose uriteguye gusubiza karabaye none nuwakuye ko urubaho akabaza umuryango ubu rero uzoca usubira kuri ico giti umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles yarabagojwe muri ayo mabanga yongera gigwa karanasubirizwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamusubirije nabandi ayishimiye babiri ni nyuma yaho ishirahamwe ya Rushoto rishikirije ko uwo muyobozi w'ivyo bitaro mu gutanga akazi yagahabo mu muryango we gusa canke abandi nabo akabasaba imiliyoni 5. Ildefonse yagize ati none kuba yari yahaye akazi abiwabo bakaba bari babifitiye ubumenyi yari kosa yakoze ivyo ijambo ry'Imana ridusaba kandi ni nayo twashize imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Inosa nawe agira ati none koko nimba ari byo yakuwe yagirizwa gutanga akazi bidakurikije amategeko bica biherera mu kumukura gusa canke ubutungane nabwo burakora akazi kabwo. Gladys we yanditse avuga ati bisaba uba witwa Ndayishimiye hose urahagera deje Ndayishimiye visi wiwe Ndayishimiye aca aritwengera. David nawe mu gusozera yanditse agira ati mbega ukuwe acaja hehe nibahagarike nabo bahawe ako kazi bakorere hamwe ikibazo n'abandi nibasumvye abandi baheze babandanye nibananigwa barindirira abandi barindiririye kandi shaka kanumenga niko abanyeshuri babigeme babiri bo mu Rutana barirukanwe burundu ni nyuma yaho biza umugambi karundura wo kuja kwiba makaye yandikwamwo abanyeshuri ngene bigenza aho rero baheruka gukurwa amanota yose yo mu ndero baca bigo umugambi kugira ngo vyibagiranwe. Ndero ku cyumviro ca Evode aho yagize ati ariko murabakira inkoni ngufi kuko nabone n'abana b'igihugu nta wuze ejo habo uko hazoba hifashe. Jean Claude yagize ati ndabaremesheje ntaco bazoba mbona n'abayamaze baraho birirwa barataga imfuko yamara ubuhoho ifumbire yarazihoneje tugowe twese naho tugowe twese naho bavuye nta naho bagiye. Ntare nawe yagize ati bakoze idiri nabi je narayikoze bigenda neza ntabare benshi twari kumwe mu bihe bigoye ntayijabo kuri lycée municipale Ngagara dare zane 2012 2014 ndangije ndababwira nti yari jewe. Reka turangirize ku cyumviro cya Lonje aho yagize ati bamara kwigumba mu ino myaka muzaba mumbwira aho bizoherera acari twenge umukobwa wakugwa amanota 67 mu ishuri rimwe abahungu ntivyumvikana iyo egalite de genre izotwereka vyinshi turagowe.